Ndabaramukije nshuti bavandimwe bakozi b'Imana abankurikiranira ibiganiro. Jewe ndi umurundi, ndi umuntu ajejwe n'ibintu vyo gutwenza, ibintu bijanye n'inkino. Benshi musanzwe munzi ndi Theogene, ndi ku Magenge mwarimu. Ubushize nababwiye ku biganiro bijanye no gushira Imana mu rubanza, ndababwira n'ibiganiro bigezwe n'abagabo usanga kenshi baca mu kiza bakaja gusambura ingo za bagenzi babo. Imbere yuko ntangura ikiganiro nabateguriye uyu munsi, benshi bibajije ngo ndabikora kubera nabaye umupagani ciburiki. Uwukinye muri filime yatoye umugore cibure yamurongoye, ntibisobanura yuko biba ari vyo. Nivyo nagomvye ngarukako ndabasobanurire. Uwakinye ariko ariba ntibisobanura yuko yivye, niba ari ibintu nyene biba ari ibintu bijanye n'inkino. Rero ragenda ndabasobanurire kuba narakinye ikiganiro co gushira Imana mu rubanza kenshi nico bagarutseko. Ico nagomvye kugira ngo abantu benshi batahure uburyo abantu benshi bashobora kwinyegeza mu Mana, binyegeza mu Mana, ugasanga ibyaha bakora ni vyinshi. Bohura n'umuntu Imana yahaye amavuta, boca basha bose bagakumbagara hasi. Rero uyu munsi ikiganiro ntabarambiye, ikiganiro nabateguriye ni ikiganiro kijanye cane munsi ngomba kuvuga ikiganiro kijanye n'abahungu, abakobwa bakwiye kwitondera gutwara. Bivanzemo mu camake bikenyi n'abagore usanga bakuze bakaja gutora urunganwe, cibure bakaja gutora abana bangana n'abana babo. Ico ni cerekana kenshi na kenshi isi yuko usanga yaraheze. Ngomba kubisobanura n'abavyumvira bagira iki, n'abavyumvira babihagarike. Ivyo ni bimwe na bimwe Imana idakunda, kandi bizana ingaruka mu babihitamo kubikora. Birabazanira ingaruka, bakabaho bicuza, bakabaho bagwaye pressure, bakabaho bagira ibibazo, ugasanga mbese bijanye n'abana bari bafise mu muryango. Rero gikuru mugabo ikintu nza kuvuga mukuru nikijanye n'abasore, abakobwa bakwiye kwitondera gutwara, kuko kiri umuntu wese urukundo ndazi ntirutoranya, mugabo hariho ibintu bimwe umuntu ashobora kwihweza ati uyu muntu turashobora kubana, cibura ntituzobana bivanye n'impamvu iyi n'iyi. Rero ntabarambiye ndatanguye. Umukobwa, abahungu baciyumvira kubaka ingo, co nobahanura, niwabona umukobwa buri kuwa gatanu kwa Mungu ngagiye muri karabu, ngagiye mu makanisa hirya no hino, nawe atavyukunda, ntuze uhirahira umutore, kuko bizotuma niwamutora akagenda akabikora bizogucitaza utabikunda, uwo cuheba. Ukazobona umukobwa
usanga isimu yiwe igumirira irira ataba nibashemeji ataba n'abagenzi aba n'abake mugabo ukazosanga isimu yiwe yama yayinyegeje amapassword yarasizemo na ba bantu nimba ari bashemeji biwe mu kuvugana avuga yinyegeje cibura isimu akayizimya muri kumwe. Uwo ntuze wigera uhirahira umutore azoba afise ingeso, kuko utabikunda urumutora umushire mu nzu bizokubabaza cyane gose kandi bizotuma ubaho wicuza, kuko iyo ngeso ntazoyihagarika. Uyundi mukobwa abahungu bashobora kwirinda n'uyu: niwabona umukobwa azoguma agusaba amafaranga ukamengo nigo rukundo, ntuze uhirahire umutore, kuko nta rukundo ruzoba rurimo. niwamara kumutora uromushira mu nzu muzobana, kuko muzoba mukiri muri honeymoon. Mugabo umaze kumutora ntibizoshoboka, kuko umunsi y'amahera yaheze aroca guta agende ku bafise amafaranga, nta family. Kuko yo utohisemo gutora umugore ugafunga indowa ukungana bahisemo guheba ibintu by'uburara, ni hamwe urosanga utoye umugore wamara kumutora ukamushira mu nzu ugasanga bitumye bikosha kuja mu bandi bagore b'abanyagahinga, bivanye n'imyitwarire y'umugore watoye kandi ukamutora izo ngeso uzizi. Hakuwo bikora rero ukazosanga uragiye ukwegeye ikibazo c'ingwara mu muryango n'ifamily yawe, bigakwitiraho no kubaho wicuza. Ivyo wobihagarika wamumenya umuntu wamumenya umukobwa henuwo ntawo ushobora gutora. Ikindi naco umukobwa ushobora kwirinda: niwabona umukobwa atanguye kuza aragutegeka agukankamira utaramutora, wamubaza ibibazo akakwishura ibindi, ugasanga n'umuntu ari mu nzira zigoye aguma ahindukiza agira gute, henuwo niwamutora ntugire ngo ububeshi buzoba bwamuvuyemo. Ukaba nawe utari umubeshi, nawe utabikunda henibyo, niwamutora uzobaho mu mubabaro. Ntuzuhirahire umutore, uwo azoba ari igisoroma ndandura. Ikindi naco ngaruceko: ukazobona umukobwa ataha ijoro, umukobwa isimu diriririri yama yarize ngo nyamara ngo nagize ikibazo c'ifamily, ngo nagize iki, ukabona arateke agiye mw'ijoro, kumbe yipanganiye n'abahabara bo hirya no hino. Wewe ukazokwa muteza amaso saa 4 saa 5 zirageze, cibura ukaja mu rugo iwe ukagenda ugaperereza, ugasanga nizo ngeso, ukabona nizo ngeso ziwataha ijoro. Uwo uzomenye yuko atarukundo agufitiye, hubwo niyo yoza mubane, wewe uzobaho wicuza kandi bizokubabaza. Hako bibabaza umukobwa henuwo ni igisoroma ndandura, si uwo gutora. Uwundi mukobwa nawe ushobora kwirinda: ukazobona umukobwa mu rugo iwabo ntateka ntakoropa, ntiyumvira abavyeyi, ese yarananiranywe. Uwo ntuze wigera utora, kuko ni uzomutora hako yumvira wewe azokumvira abanyagahinga nk'uko atumviye abavyeyi. Wewe uzobaho mu gahinda, kuko ntuzobimukuramo bikunde. Azokwama yagusumbishije abandi kandi bizokubabaza, kuko ibyo birabaho. Ugasanga umuhungu aratoye umukobwa, mugabo niyamutoye ugasanga ari mu nzu nk'umugore wiwe, mugabo ugasanga nta gaciro amuha, kandi ari umugabo mu nzu, ari wasuma, ari warihe ibintu byose. Henuwo rero Setani ba yaramuzibiye mu mutwe, niyo muhindura ntibikunda. Usanga inyamanza yaramusovye ko ntibikunda kumuhindura. Henuwo ntiwirirwa uratora, urareka hakuzobaho ubuzima bw'iwawe wicuza. Ikindi naco
uwo mukobwa ushobora kwirinda. Umukobwa uzobona buri mwanya kubiyo agashatsi yasokoza ama make-up yama yakubajije amahera ariko arakubaza ibiki mugabo we wiyumvira ati jewe mbega ejo tuzobaho gute, ejo inzu y'inkodesho nzoyikura hehe renti, abana kw'ishuri bazogira gute, bazoja kw'ishuri gute, ibiribwa vyaguzwe ibiki, ubumeme, amazi, gaze, nivyo wiyumvira mugabo wene yiyumvira kugira iki, kugira make-up agende kwibonanira n'abandi bagabo. Ivyo wene ntibimuriba, wewe niyo wogira ingorane upfe ntupfe ugize gute wene navyabona. Henuwo ntuze wigere umutwara kuko niyo uromutora uzoteseka kandi uzogira ingorane, uzogira ingorane z'umuryango zimwe zikomeye. Ikindi naco nagomba kugaruka ku bakenyezi benshi. Ego urashobora kugira ibibazo ugapfakara bikagenda gute, ntibisobanura yuko ku mugore yihangana afise abana arabicaramo akabarera, mugabo kutihangana nawe siyo ngombwa ngo ugende uri umugore w'imyaka 40-50 uzana umwana w'imyaka 18 uromuzana mu nzu arotangura guhamagara mawe, kandi niyaguhamagara mawe nivyo azoba ari nyoko wawe, ntimuzumvikana ahubwo azoguma atamaniye ubundi bukobwa bukiri butonyi mu rungano rwiwe. Niho hamwe hazoza ingorane usange utanguye kuza bagirizanya ngo umugabo wanje garasambana, ngo umugore arasambana, bivanye nuko watoye ntume, bivanye nuko watoye umuntu mutagira iki mutangana. Ikindi naco abagore benshi baragira ingeso, ntuze uhirahire uri umugore, ntuze uhirahire utore umugabo umaze kumutora ufise abandi bagabo musambana. Ba bagabo niwabazana mu rugo uzobatereka ivyo barya uzogera gute, umugabo ntazobinezerwa kuko azogera igihe abone yuko abagabo aribo bagize iki intuzenya, abagabo aribo bagize iki mukorana, bitume mwankana. Thank you. Am I more for check? More coffee, thank you. Thank you. Do you want more for check? All good, thank you. Bitume mwankana. Nimba ufise umugabo muhe icubahiro, ureke kumuzananiraho abandi bagabo, wirinde gutora umuntu mutari murunganwe, kandi uzana umugabo wazosonera abana bawe, kandi wirinde kwishira ku bandi bagabo, kuko niwishira ku bandi bagabo uwo mugabo ari mu nzu ntaco uzoba waramutoreye. Ubakana n'uwo muri kumwe wene ashobora kureba ubuzima bw'iwawe, kuko umwanya urishira ku bandi bantu na wo mugabo azoca ubwenge. Ni hamwe usanga ingo zivana zitandukana zigenda guti, ni ibintu by'abantu batamenya, ugasanga yaba umugabo mu ruhande rw'umugabo usanga ariko arasumbisha agaciro uwo babana mu nzu, yaba umugore ugasanga nuko. Mugabo cyane cyane burya abagore gato barihangana, abagabo mugabo yo umugore yamutoye kuko izina ry'ikigabo Imana yamuhaye akabona ariko aramusumbisha undi, biramubabaza cyane gose gusumba yaho umugabo wene yorondera umugore yundi muntu wo ku ruhande. Birababaza mugo cyo kimwe n'umugore, kuko umugabo kuva na kera sibyo, si byiza umugabo yamye atora n'abagore 4-5. mugo nta umugabo yigeze atora, umugore yigeze atora abagore 4-5 atari abagore baba bashira isoni. Umugore akunda umugabo usanga mwisimu yiwe atanamba z'abahungu abagabo yishizemo irigwa aracatinga nabo. Heno usanga mu mutwe nta rukundo ruba ruriyo, usanga urukundo yarushize kwabo bantu nivyo kwankirika mu nzu, naco
ushobora ntacyo uri umugabo ubaho wicuza uko uvuga ati mbega umugore namutoreye iki ko namutoye nzi yuko atabandi bagabo atabakafise mugabo akaba afise iyo ngeso. Rero ibyo umaze kubimenya uri umugabo umugore henuwo ntumutore kuko uzokwamira mu bibazo no gutandukana biziremo kuko nabo azoba yarisizemo kandi ni shetani izobimukoresha kuko ibyo agomba byose mu nzu ubu bimuha kandi ubu uri umugabo kwa yangeso yiwe nzobimukuramo bihere hazogera n'igihe ahubwo agute abasange kuko nivyo bizoba biri mu mutwe wiwe. Ikiganiro ciwanje uyu munsi nogihereza ngaha, hanyuma abafise ikibazo cyo kumbaza ku bijanye n'ibiganiro ngenda nkora ibiganiro byinshi n'ibyo gutwenza ni movie na filime no guhanura n'ibintu bijanye guhanura abana bakiri bato, kuberekereza ubuzima bwiza, kubereka ivyigwa bo kwiga bizobagirira akamaro mu buzima, nkaba nigisha ibintu bijanye n'amagare, imodoka, nkaba ndi umwarimu wabyo. Abo baba bikeneye bashobora guhamagara ku namba 0427111105 bakaronka inyigisho zikwiye. N'abagomba service yo kwega imodoka ni karibu, ndabakaribishije. N'abifuza guterera ifashanyo, cibure guterera amajambo. Abantu benshi biyumvira ifashanyo n'amahera mugabo n'ivyiyumviro hakuru guterera ivyiyumviro kuri ibintu ndiko ndakora na warakaribishijwe. Nabo baba bagomba kwifatanya nanje barakaribishijwe kuko nta mwuga ubura akamaro. Nuko murakoze. N'ibindi vyinshi nkora kandi bifitiye akamaro, yaba umuzungu yaba umwirabura uwo ari we wese, cyane cyane abarundi bene wacu n'abari mu biyaga bigari muri Eastern Africa yose, mbese n'abari mu bihugu byo hanze barakaribishijwe no gutanga impanuro kugwaruka uburyo bwo kwitwaragira ubuzima bwiza, haba muri Afrika haba mu bihugu byo hanze barakaribishijwe. Nuko bene data, Imana bahezagire. Cyo soreze ko abantu ntibaze basubire kwiyumvira ku bijanye n'ibiganiro byanje bijya nibisanzwe gushira Imana mu rubanza. Si kuvuga ngo ndanga Imana, nari mu biganiro kandi imperezo yabyo narerekanye karakarorero ku bantu bigana Imana bakayinyegezamo bakora ibyaha amaheruka n'umuriro. Barumva ko navuze ati Imana uranturiye reka geza bijyana bivuze karakarorero ku bantu usanga bigira abakozi b'Imana mugabo mwikanisa bafite aho basambana, basambura ingo, nabateranye ntibumvikana mu ngo zabo, bacanisha imiryango. Niyo mpamvu nabivuze ku muntu atahura bisobanura yuko jewe Theogene ndi umupagani cibure nanga Imana ndayikunda kuko twese nitwe yaturemye. Niyo benshi bayinyegezamo bakayikorera mugabo bakakorera Imana batazi batarahumuka. Nibyo nagombye gusobanura. Murakoze ku iki kiganiro cy'uyu munsi mw'uyu mwaka, kandi umwaka ubahire ubagenze neza, ubunane muze mu burye neza. Murakoze neza. Ipasika muze muyige neza, naho ubunane twaraburiye, kandi mutere imbere mu byo mukora byose no mu myitwarire. Imana ibahezagire. Murakoze. Mwavugana na Theogene, ndi ku Magenge, Burundian Comedian and advisor. Thank you.